Shalom shalom abantu bacu muraho mumeze neza murakomeye jewe vraiment mumeze neza ndaho ndasa akantu nyene ka fatigue gusa gasanzwe ariko ni gato vraiment ntikambuza ko tuganira kabisa sino mwebwe mumeze gute umuntu wese mu vyarimwo mu cungarara arimwo ushaka kuriko dukurikirana n'ivyo utamerewe neza uri mu bibazo uri mu buzima butoroshe urazi ko ari ubuzima bwa misi yose ubuzima bwa misi yose ushobora kuba urwaye par exemple cyangwa urwaje hari igihe umuntu akunda kubivuga murakibaza ngo ni slogan ko mbura umuntu yamatanguza mugabo franchement hari igihe umuntu aba ari mu bihe bitari vyiza vraiment mu bihe bigoye bibabaje ariko Imana ikugendere Imana ikugendere igufashe kugire neza kabisa sino jewe nimerewe neza vraiment ndaho neza ndi en forme kabisa so no musi rero ndagomba tuganire kuri bashasha nitwa Olivier Irakoze haciye igihe ndabwiye ko nagarutse mu biganiro byanje biganiro nari narasa n'uwahagaritse ubwo nababwiye ko ngiye kugaruka vy'ukuri kabisa kandi nzoza ndabaha ikiyago ciza nabwiye ko ibihe bitari bike hari ibintu tuzoba tuganira ndabaganiriza ko bigize ubuzima bwa misi yose ubuzima busanzwe ubuzima tubayemo misi yose tubayemo buri munsi kugira ngo vy'ukuri twige kugira ngo twige canke dufashanye twumve ko hari vyo dufasha vy'ukuri alors no munsi hariho ikiyago ngomba ko tugira ni ikintu kiri fréquent kiba mu miryango kandi vy'ukuri rimwe na rimwe kikanateza n'ibibazo mu couple uruhagarara canke kutumvikana mu bintu bijanye na choix y'amashuri y'abana aho usanga umuvyeyi afise abana hanyuma mama papa ntibahurize ku mashuri y'abana umwe ati jewe ngomba ko biga kuri arya amashure niho batanga ubumenyi bukomeye niho batanga ubumenyi bwiza donc umwe ati jewe ngomba ko abana biga kuri irya shure niho batanga ubumenyi bwiza uwundi ati jewe ngomba ko baja kuri rirya ibintu nk'ivyo rero bikazana mésentente rimwe na rimwe bikazana mésentente mu miryango bikazana mésentente mu miryango canke mu makuple umwe akavuga ati arya amashure ni meza arya amashure ariko ubumenyi bukomeye baratanga ubumenyi bukomeye mugabo uwundi ati none turavye uburyo bwacu kumengo ntibidupermeta kwigisha abana harya mugabo umwe muri couple akavuga ati jewe naho bizonsaba ideni nzokwemera ndarije kugira ngo abana bige ku mashuri meza nzokwemera ndarije kugira ngo abana bige ku mashuri meza kanaka ubundi ati wanguha ntituja mu madeni reka biyige ahangana n'uburyo dufise rero ugasanga ivyo bintu bizanye des problèmes mu miryango alors no musi tugire ikiganiro vy'ukuri mbega kankiyo umaze kuyumva that's the first question kankiyo umaze kuyumva aho muri couple aho muri famille vyanka ko abavyeyi bumvikana ku bijanye n'amashuri umwe ati jewe ngomba ko abana bagira ubumenyi karundura bige kuri ari amashure ati nawe uzosaba kugira ideni muri banki cyangwa kugurisha kagatongo office nzobikora uwundi ati wanguha urabesha ntituzoja mu madeni kubera amashuri y'abana oya tuzobigisha aho dushoboye tuzobigisha aho bambara kaki tuzobigisha mu mashuri asanzwe uravyumva uwundi akanka hanyuma ikaba mésentente ikaba début ingorane mu muryango muvyibaza kwiki wewe uvyibaza kwiki vy'ukuri nivyo kuri umva bikwiye ko ikibazo nk'ico gituma haba division mu muryango mva gikwiye ko mu muryango haba mésentente abantu bakwiye kuvyifatamo gute mu vy'ukuri ni vyiza ko jewe ico nibaza ni vyiza ko abana bacu biga mu mashuri meza sivyo abana bacu biga mu mashuri meza kugira ngo baze bagire ubumenyi bufadika nukuri barabizi hari igihe
umuntu araba niveau y'umwana kanaka canke umuntu akaraba niveau yiwe personnel akavuga ati no kuri iyi niveau je ndafise kubera ko ntaronse amahirwe yo kwiga ku ishuri ryiza, kwiga ku ishure rifise ubumenyi bw'ikirenga canke bafise abigisha beza canke bafise ama programme meza, ibintu nk'ivyo kumbe ntuzi akongereza neza canke afaransa neza, hanyuma ugatimfane ku mashuri wize kuti no kuri vraiment amashure iyo mba nigishijwe neza jewe simba meze uku, mba nararonse niveau nziza. Rero ibi bintu no kubitahura vy'ukuri, uwo muntu yagize igikomere nk'ico muri we ashobora kwihofura canke kugira imihigo yo kuvuga ati umwana wanje nanje naho bizonsaba kugideni mu banki, naho bizonsaba kugitongesha kugikirato nzokijya mugabo mbone ko agize base nziza. Urumva ugasanga ubundi par contre ta dame canke ton mari wewe ntivyabaye meme nkuko kwiwawe, peut-être we yarize neza par exemple canke aho yize hose teduwe yarabishobora, yari intelligent, uravyumva. Alors ugasanga rero iyo ubwo buremere bw'ico kibazo cyangwa ubwo buremere bw'iyo decision ntibungana kuri mwese, d'où l'origine yo kutumvikana, d'où l'origine ya mésentente. Voilà. Alors je nagomba pour les couples ziko zashikirwa n'ibintu nk'ivyo cyangwa zimaze gushikirwa n'ibintu nk'ivyo, icambere ni vyiza gutahura uwo muntu ariko arifuza ko umwana yiga ku mashuri meza si mubi, sasa si mubi, urumva. Ariko kandi amenta n'uwo muntu ariko arifuza ko mutopfa kubikora mwihuse si mubi. Muri mvugo vous les deux nta numwe mubi arimo, sivyo? Rero nyamba mwese ivyo mwifuza mwava muvuga muti wanguha urabesha, umwe muri twebwe ni mubi cyangwa umwe muri twebwe nta narikara ariyumvira neza, sivyo? Nteka ariyumvira neza mugabo franchement nta mubi arimwo muri mwebwe babiri, muri mwebwe babiri nta mubi arimwo. Rero nyamba nta mubi arimwo je numva umenga twokwibaza ikibazo kimwe, umwe monsieur canke madame arashaka abana biga amashuri meza, undi ati tuvyitondere yabona. Je numva pour côté y'ushaka ko abana biga amashuri meza si bibi c'est vrai, mugabo nagomba l'autre partenaire yiyumvire kubera iki madame wanje ashaka ko abana biga ku mashuri meza, kubera ko abigomba cane, kubera iki ibintu mengo biramuhangayikishije, kubera iki ibintu mengo bifise ku mutima cane gose. Ico ni kibazo nyamukuru cyo kwibaza, kuko iyo wibajije ico kibazo urashobora kuza gutora yuko uwo muntu ariko arabishaka à tout prix, peut-être n'ibikomere yagize byo muri past, sivyo? Peut-être n'ibikomere yagize byo muri kahise, n'ibikomere bimwe nakubwira bijanye n'ingene atize neza, bijanye n'ingene hariho level atashitseko kubera atagize amahirwe. Rero akavuga ati jewe umwana wanje nopfuma nkora ibishoboka byose kugira ngo ashika ahantu ntashitse. Rero uwo muntu si mubi, ton partenaire agomba ko donc umwana agera kure, si mubi, banza umutahure. Ni watahura yuko peut-être ivyo ariko arabisunikwamwo n'ibikomere vya kahise canke n'ivyo atashoboye gushika muri kahise, comme ça tu vas le comprendre ou la comprendre, hanyuma mugire base nziza yo kubiyagako, sivyo? Mugire base nziza yo kubiyagako. Jewe niko navyumva. Hanyuma ikindi kintu nyamukuru naho urumva ubu turi ku ntambwe ya mbere niyo gutahurana, uvyanka agatahura ubishaka ko atari mubi, ariko kandi n'ubishaka agatahura kuri karavyanka naho atari mubi. Kumbura avuga ati mbega ugurisha kajya gatongo k'umuryango ejo tuzobura n'ivyo tugaburira abo bana, ngo kugira ngo turiko ngo twita ku mashuri ngo yabo ngo bige jango bagira ama base meza mu ishure. Urumva ugasanga umuntu donc aribwiye ati none bizosha bigenda gute, bizoherera he? Urumva alors iyo ni intambwe ya mbere kumutahura. Hanyuma intambwe ya kabiri nibaza ko naza kurenza intambwe zibiri, turavuga intambwe zibicanye 3. Intambwe ya kabiri muheje gutahurana, intambwe ya kabiri niyo kuraba ikibereye, sivyo? Wamutahuye ko atari mubi nubwo ashaka izo ngingo mego ziragoye, mugo wanatahuye ko atari mubi nubwo atari karakumva, atari karumva ko mu bikora gutyo. Alors igice gikurikira rero ni igice gikurikira no gufata iyo decision, no gufata iyo decision yo kuraba ikibereye, yo kuraba ikibereye nka family, ikibereye nk'umuryango,
ikibereye nka couple. Donc mushobora kwibaza par exemple, yego nivyo iyi decision turashobora kuyifata, peut-être tukaja mu ideni kugira ngo twigishe umwana, naho nitwafata ideni bizodushikana he? Turi hamwe vy'ukuri, est-ce que ingingo twadufata yambi dufata ku gideni ntihava idutwara ahantu habi cane hatuma kumbura umuryango uba umeze nabi cane canke ugira ibibazo bikomeye cane? Ico ni ikintu co kwiyumvirako, ni ikintu co kudiringa umuntu akiyumvirako, hanyuma umuntu akaraba ko ça peut marcher ou pas. Ça peut marcher ou pas. Alors rero ni decision yo kwiyumvirako vy'ukuri, umuntu akaraba ntashire muri risque umuryango, umuntu akaraba ntashire muri risque umuryango, parce que ejo ushobora gufata ingingo wenyene, par exemple ukavuga uti jewe je m'en fiche ndayifashe, je vais le faire, par exemple nyamba ideni ndaryatse abana bige, mugabe kikagusamburira urugo my dear, kandi si ibintu vyiza. Ibaza urugo rwawe rusambutse kubera gufata ingingo wenyene, urugo rwawe rusambutse kubera gufata ama decision wenyene, naco nyene si ikintu ciza. Urumva, canke wewe utariko uratahura iyo ngingo, ushobora kubuza umugabo categoriquement ati jewe ivyo ntavyugira, suis contre tout, navyo ugasanga bibaye début y'ingorane mu rugo. Umugabo ati jewe umugore yiganza par exemple, ndazana ama proposition mu rugo, ndo mutwe w'umuryango ntavyumve, urumva, ntanahure ibintu du genre, urumva. Rero birakenera vraiment ko abantu batrouva le juste milieu, sivyo? Juste milieu, umuntu akaraba ati mu vy'ukuri twese nous cherchons le bien y'umuryango, abana turabifuriza neza, abana turabifuriza gutera imbere, abana turabifuriza umugisha. Urumva, tuzo kuba prudent, tuzo kuba prudent, tuzo kuba maso kugira ngo umuryango ntugwe mu rudubi, umuryango ntugwe mu mazi. Alors rero impanuro nyamukuru donc nizo zibiri. D'abord tahura ko ubishaka si mu by'ukuri, ubishaka uvuga uti je kutwe abana bacu bateze kwiga ahantu heza si mubi, uvuga uti je navyo nshaka kuko twava tuba mu ngorane, ntushobora kugideni cyangwa ntushobora kuwishitongo kubera ico, ushobora kugira ibinini kubera ico, naho nyene si mubi. First step, tahurana. Intambwe ya mbere tahurana, intambwe ya mbere mutahure, mutahure igituma bishaka, sububi kugomba inabi y'umuryango, aragomba ineza y'umuryango, aragomba ineza y'abana, sivyo? Aragomba iterambere ry'abana. Urumva rero the heart behind, sivyo? Umutima uri nyuma yavyo n'umutima mwiza vy'ukuri, umutima uri nyuma n'umutima mwiza, si umutima mubi, sivyo? Hanyuma n'umu partenaire wawe atareka aravyumva, atareka abitahura, avuga ati nyabona jingingo mbona itihuta, nyabona mbona, nawe nyene si mubi. You have to understand her or him, sivyo? Nawe nyene si mubi, nawe nyene mutahura, mweje gutahurana, hanyuma muce mwicarana, voti none madame, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous pouvons faire turi hamwe? Je ndatahura n'ivyo kutagiza amahirwe yo kwiga neza, uno musi wumva ivyo utaronse. Urabizi hari ama decision burya dufata dans la vie, hari ama decision dufata mugasanga tuyafatishijwe n'umubabaro canke n'ibikomere. Kweli, par exemple usanga umuntu yakuze kuronka impuzu vraiment ari ikintu kigoranye cyane, sivyo? Uwo muntu agacagira ishavu ry'impuzu hamwe agiye kuguragura nk'ibaro yose kabisa, nabyumva nibikomere vy'uko akuze atambara ingene ashaka. Uwo muntu rero amaze kuronka amafaranga n'uburyo, avuga ati je vraiment nzofuma ndazirangura zose zije ngaho, kubera ko umuntu yakuze ataronka ivyo afungura neza. Uwo muntu acavuga ati je vraiment muri frigo hazo wahuze y'ibintu nzokwama mu kabaro, umuntu akarya mutinda waye. Urumva rero iyo decision dufata kubera umubabaro w'ivyakahise, mugabo ni vyiza kwa prudent. Rero so umuntu aho nyina kugarura ati nyabona tugende buke ntuvyanke si bibi my dear, ntuvyanke si bibi. Alors raba ineza y'umuryango, raba ico mwokora mugabo ntigishire muri risque umuryango, raba ico mwokora mugabo ntigite mu rudubi umuryango. Voilà, ubwa mbere mutahure, hanyuma utahure ko atari mubi, hanyuma ubwa kabiri mwicarane mutrouve le milieu, sivyo? Ariko ntimwemerere ko ico kibazo gisambura urugo. Aho rero niho mpagaze, ntimwemerere ko ico kibazo kiba l'origine ya destruction ya couple yanyu, parce que abana bataraza mwebwe mwatanguye guhura, kandi mwavuga muti Imana iduhaye umugisha tukaronka abana. Rero bana muteza kubiyumvirira ko muri hamwe, si umuntu mwahinduka ukunda abana cyane ku buryo yumva ibindi byose umuryango vyogomba bikononekara. Donc si umuntu umwe akunda abana gose ku buryo
avuga ati jewe ntaco bitwaye naho nogomba nkagurisha ino nzu canke nkagurisha imodoka canke iki mugabo si umuntu umwe afata ama decision ngo arakunda abana cane gose oya n'abantu muri abantu babiri mwahuye ari mwebwe mukundana Imana ibaha umugisha w'abana abo bana rero mutegerezwa kubiyumvirira ko mukabiyumvirira ko muri hamwe mukabiyumvira ko muri hamwe si umwe yiyumvira wenyene sivyo voilà nuko rero muri commentaire hakaba hariho ikindi cyumviro canke ikaba vyaragushikiye hakaba hariho indi ntererano ku makankayo vy'ukuri urashobora kuduterera icyumviro barashobora kuduterera icyumviro nyamba kankiyo haraho umaze kuyumva canke yarigeze kugushikira